twebwe ico gihe turigiye mu gasho twasha dutangura kuririmba kuko twabonye Paulo na Sirangene baririmba bari mu gasho twaratangura tukaririmba abandi banyagasho bakavuga bati ni musenge y'Imana yanyu musenga ibasohore hageze ku mugoroba bakazumva bavuze ngo ni musohoke mutahe mwejo mu gitondo kwidarapo ntizibatange ngaha burya twacha tuzinduka tuza kuri iyo darapo atanu umupolisi aje kudutora kuko tuzi ko turiko duhamwa duhogurira mu ry'Imana kandi turabahirwa ico gihe twarabigeme nta muhungu nta musoro yubaka kugira ngo yegere bajya abantu sinzi ivy'Imana yari yadushize ngira ngo ari umuriro babona umuriro kuko bari bazi kata kintu c'ubupfu bo tubaza nta muhungu bakwa kutwegera kandi nta nabahungu twari bwabone bakijijwe nitwakijijwe twibaza ngo mbega nitwakura tuzoja hehe ibyo nta byarimo twakijijwe tuvuga ngo tuzoja mu ijuru nico cyari kidufashije nayo kwiyumvira ngo turi imfuvyi tuzohava tuburi yo tuja ibyo nta byarimo nta ni kuvyiyumvira nta no kuvyibaza twe twagira ati buca tuja mu ijuru nta kindi Yesu nashimwe. Intahe NGIRAKAMARO TV. Umami Yesu arindeze ni watanga amajambo unyavyaha ngo renguka umva ivy'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'Intahe NGIRAKAMARO TV turabaramukije kandi mu izina rya Kristo Yesu Umunyenazareti. Ndanezerewe cyane no kuba Intahe NGIRAKAMARO iriko irashishikara igikorwa twasanze gikwiye kuvugwa hagati muri mwebwe. Jewe ubwanje ndagikunda nabo dukorana mu Ntahe NGIRAKAMARO baragikunda kandi namwe nizigira ko kizobashimisha. Ikiganiro kizogenda kibabwira amateka y'ishengero. Abatuzi turi bato ni koko, ariko kahise karoroshe kumenya igihe abakabonye baba bakiriho. Tuzosoma tuzonabaza ababibonye. Turifuza gukora urukurikirane rwa kahise k'ishengero. Tuvuze kahise k'ishengero dushobora kuvuga ishengero ingene ryashitse mu Burundi, ubutumwa bwiza uko bwashitse mu Burundi. Dushobora kuvuga amateka ingene vyagiye bigenda kw'isi. Tuzoshimikira cyane ku ishengero rya Pantecote iryo dusanzwe dukoreramwo, ariko n'ayandi mashengero ya Rukristo yagaragaje ibintu ikimazi kinini mu butumwa bwiza mu Burundi. Ndavuga nka za Methodiste, ndavuga nka za Baptiste, reka mvuge na Anglican. Izo nizo nzi cyane. Izagiye zigira amateka meza kubera murabizi ko hari igihe bigorana ishengero rirahanaka ntiryitware neza, cyangwa ugasanga hari umukozi w'Imana kanaka ku gatwe kiwe asengera mu ishengero kanaka yagize intahe nziza, intahe ikwiye gufasha abandi. Ariko mu buryo bw'amateka, mu buryo bwa kahise, cyane cyane cyabiduteye ni ishengero jewe nsanzwe nsengeramo, sanze mbereyemwo umuvugabutumwa. Ariko kuko nzi neza ko hatobura n'uwundi muntu kumbure muri ndi shengero yagwanye intambara nziza, niyo nayo ndayirose nzoyisangiza bene data. Kuko ikigwanisho umukozi w'Imana yagwanishije akanesha, ushobora kukivuga n'uwundi akagikoresha kandi akanesha. None rero na cyane cyane nimba ari umuntu azi abantu b'inararibonye muri Baptiste, ko Baptiste n'ishengero ryashitse mu Burundi gihe haraciye igihe kirekire, yo mubaza ko yoshobora kumpiganira akampuza nawe.
ndagomba ko tuvugana cyane ingene banditse igitabo c'indirimbo izi za kantike bafashanije n'ayandi mashengero ya Pantecote canke Anglikani. Kuko abo nibo maze kumenya ko bafadikanije kwandika kantike. Nagombye haraheze imyaka myinshi ngomba kuza ndakora amateka y'aba baririmbyi bagiye baririmba indirimbo za kantike. Hari umuntu nabonye amaze igihe abyandika ko rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi agira neza, ariko ibyo nivyo tuma campagarika kuko jewe niko kazi kanje, ariko wewe nakantanyuzamo. Rero kandi jeho urumva ko biba bivanganye n'umuhamagaro, ejo bishobora kudufasha no gukora ikindi kiganiro. Rero ibyo byose sinshobora kubitangura ntarakora intangamarara nyene y'igitabo iki gitabo c'indirimbo gikoreshwa mu mashengero y'abakizwa mu Burundi. None rero ubushize twabahaye intahe yo muvugabutumwa rino atubwira iby'amateka y'ivy'agakiza muri Muramvya, ariko twabemereye intahe y'undi mu kenyezi yakirijwe akiri umwana, ari umwana muto ari mu mabuye 3 reka mu gatatu y'umushinge y'ishengero rya Pantecote tubona no munsi muri Muramvya no mu gace ka Mwaro. Mvuze amabuye 3 y'umushinge, bimwe ngira muramaze kuvyuma ndabivuga. Umudamu witwa Genoveva yatashe mu ijuru muri mu 2020, yatashe amaze iminsi 11 aduhaye intahe y'ukuntu bihanye, atamuvuga butumwa barabona, atamupasere barabona, atashengero rirahagera, buzura mpemu yera, atabakozi b'Imana barabona, bataranabatizwa, batangura gusenda ibisigo basengera abagwaye, atamuvuga butumwa barabona, atamupasere barabona, atarushengero urahaza. None rero ubu tugiye gukorana ikiganiro na mutoyi wa Genoveva, ari nawe yabaye cyane imbanza guseruka muri byo, ari nawe ubutumwa yagenda buzana abukuyeyo yiga akabuzanira uriya mudamu yatashe mu ijuru, uriya Genoveva, ariwe abo mu gace kiwe basanzwe bamuzi nko kuri Mama Mugisha. Uyu rero tugiye kumva yitwa, muraza kumwumva izina ryiwe, yitwa Nzobahinyuza Veneranda. Niwe yabaye ndamwite gute, niwe yabaye kamenyanzira, niwe yabaye umuvunjarume w'ubu butumwa bwiza, niwe agenda bukura iyo abukuye. Kumbure ntituzi ko aza kubivuga ko kuko uwo twatumye bagiye gukorana ikiganiro ni Eliya, mwenge w'ivyuma Eliya niwe bagiye kugikorana. Kumbure niba tagishika ko hari igihe Imana izotwongera ayandi mahirwe tukabivuga ko, ariko hanyuma y'iki kiganiro n'ubundi tuzoshikira mutoyi wa Veneranda nawe, ko nawe bari kumwe ico gihe, ni nawe bakoreye ko exercice ya mbere yo gusengera agwaye arakira. Niwe wa mbere batanguye gusengera arakira, bamusenamo abadayimoni arakira, nawe acaba umwe muri bo, agira kane n'abandi bari bamaze kuboneka. Ariko ni ibintu biryoshe, n'amateka aryoshe. Ndanezerwa iyo ndiko ndumviriza intahe, kandi intahe urumva biba ari ibintu byashitse. Intahe ntibishobora kuba ari ibya kazoza, no, intahe biba ari byashitse, biranezera. Yitwa intahe ngirakamaro. Iminsi yose tubashikiriza ibyabaye, ntitubashikiriza ibizoza byitwa ubuhanuzi, ariko twebwe dushingiye ku mateka Imana iba yarakoze. Intahe ngirakamaro bica rero bitegura kazoza, bikomeza bariho, bikafasha umuntu muri kubu, bikanamufasha no muri kazoza. Nico gituma rero birakwiye ko intahe ngirakamaro tuvuga amateka mu buryo bwimbitse, tukavuga ibya kahise mu buryo bwimbitse. Reka ntabarambiye mu majambo, mpekaze umuhinga w'ivyuma Eliya niyo nizeye, kugira ngo adushikane imuramvya bakorana ikiganiro na Nzobahinyuza Veneranda. Ndabahamagariye kugikunda no kugisangiza abandi. Amasanamu abagomba kuyumviza
muyakurikirane kuri televiziyo, muje kuri YouTube muyasangeho, mwandike Intangirakamaro TV hama 1 imwe TV1 tena V na rimwe ariko nubwo wandika Intangirakamaro uca ubibona nta kibazo kabisa. Nkuko YouTube bisanzwe itunganije, murabizi ko iyo ugize ico uvuga ku ntawe ubonye ubo uterereye gose. Yego, Imana ibahezagire rero, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Uniyabonesheje nk'abasanzwe mu buryo bwo guhora dukurikirana, nayo n'iyindi ntererano. Utwo tuntu twokwirirwa turabahamagarira mu tuntu muba musanzwe muzi, mwabikora mutabikora, icyo twifuza cyane nuko mufashwa mu mitima yanyu. Iyindi ntererano yose data yariyemeje kuzohora adushigikira, twebwe tugomba ko mufashwa. Ibyo muhambije, ibyo mushobora gukora ni ibyo nyene byo kugira utwo tuntu tubabwiye, ariko mwabikora mutabikora, ikiganiro gikurikiranye ugafashwa, inzara yacu ibishize. Imana ibahe kaze Elia na Veneranda, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane mwene data Fabrice. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intangirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magroupe WhatsApp atandukanye. Nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mwavyumvise, uyu munsi turamutse turi muri misiyoni ya Bujumbura, neza na neza imuramvya, aho twatewe iteka n'Imana ituronsa umushitsi ku Intangirakamaro TV, umushitsi ngirakamaro aje kutuganira ivy'ingirakamaro nyene. None rero twagira tumuhe kaze ku Intangirakamaro TV, ace yidondora, hanyuma aca asengerana kino gikorwa. Mushitsi wacu turakwakiriye mu izina rya Yesu, kaze. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe, baramukije gose mu izina rya Yesu. Banje jewe akazina kiwanje nitwa Nzobahinyuza Veneranda. Jeno bashingira intahe ingene Imana akujije, kandi nkababwira n'ibitangaza Imana iriko irakora uno munsi hano iwacu umuramvya. Mana yacu nyakubahwa ugororotse, turagushimiye, turagukangurukiye urukundo rwawe rwinshi wadukunze, ukatwimenya tutarakumenya. Warakoze n'uhabwa icyubahiro. None icyo dusabye nyakubahwa, turi hano hariho abakunzi bacu bifuza kumva ibishinga ntahe byo kugira ngo yifashe imitima ya benshi. None turakwinginze Imana, aba ari wewe wikorera, umwemu wawe yera n'ibyo twibagira abitwibutse, kuko wewe ntiyibagira. Urakoze Imana nyakubahwa, nawe twatwumviza hose ubahezagire, kandi umuntu wese azagira icyo atoraguyemo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yego, jewe Yesu nashimwe. Jewe Yesu yarambohoye, nari mboshwe na Satani. Nari umuntu yaba umuryango w'abantu bakunda gusenga ibigirwamana, ariko Imana irantabara naho ntari nayirondeye. Jewe nakijijwe ndi umwana muto cyane, nakijijwe ndi umwana afise imyaka 13, niga mu mashuri mato mato mu mwaka wa 6. Narose agakiza ntaratahura icarico, sinariza agakiza icarico, ariko mpura n'umwana yamenye Yesu, maze arambaza, kuko nari umuntu ahoze kandi mbere nari umuntu afise ubwoba bwinshi. Arambaza ati none we warakijijwe? Je ndabwira nti gukizwa sinzi n'ivyo ari byo. Atahera ko arambarira ati gukizwa nuguheba ibyaha, ugaheba kubesha, ugaheba gutukana, ugaheba kwiba, ugasenga Imana, aho gukijijwe. Je nanje nari umuntu nari mfise inyota yo kuba hafi y'Imana, nawe ntari ndayizi, kuko nari mfise ubwoba bw'ivyo abapfumu batubarira. Nari mfise ubwoba, baravuga ngo wewe naho uzokura ngo ntuzovyara. Ibyo bisahagira ubwoba. Handi bavuga ngo wewe naho uzokura ngo ibisigo bizogutwara bikujane mu mwonga. Rero nkamana ubwoba, nkaca niyumvira gusenga Imana ntazi n'ingene basenga. Muko numva ko mfise amahoro no mwijoro, nabanza gusenga bimwe vya Mwaramutse Mariya nivyo narinzi, nkabanza kugira ivyo kugira ndabe ko notora agatima, nahandi naguma mu bwoba.
hanyuma ndavyumvise ncandagira ntego mejewe nokizwa kuko numva umengana ibintu byo kwinjira mu mihari imwe twari tuzi kera yo mu mashengero twavukiyemo kuko ayo mashengero abantu baravamwe bakaja kubapfuma kongera akagaruka bakaja no gusangira bagasangira. Je maze gukizwa ndumva neza yuko nezerewe no gukora ivyo bintu naho byonjana handi hantu reka je nemere nkizwe numvira Imana hanyuma nze ndasenga kumbure no kumva ko nzoronka amahoro. Hanyuma ndabikora nkiyumvira ko ari twatwigoro bahora batubwira mu ngendanyi hari ingendanyi bahagira utwigoro nibaza ko ari utwigoro sinanizi ko ari ahantu agakiza kazodushikana. Hanyuma ntangura kubwira n'abandi bana ndababwira ivyo bya Yesu ingene bimeze ko ari ugukizwa ugaheba ibyaha ugaheba kubesha mbe nivyo kunywa inzoga babimbariye mu nyuma sinari ndabizi ntiyari yashotse abimbarira naho ntanywa nyinshi. Hanyuma ndabiheba ndaheba ibyaha ndasenga Imana agira kazarambare ati kandi usenze Imana icyo usenze Imana irakwishura Imana iravuga naho ntari ndabizi ngo twebwe hari iwacu yari umwana avi Bujumbura n'abapfuye barabasengera bagakira bakazuka abagwayi bagakira ati none uko amajambo y'Imana yanditswe hajya muri Mariko 16 umurongo wa 16 ngo wizeye Imana ngo niko bikumerera kuko havuga ngo ibimenyetso bizogenda bikurikirana ku bantu bizera Imana ngo bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bavuga izindi ndimi unabazo ikintu cyacu kizobagira. Ibyo birushirizaho kumara ubwoba. Abana turakizwa hano mu ntara ya Muramvya ariko ntivyatworoheye kuko abana baciye baboneka ari abana benshi bakavuvu byaciye bihera ngaho. Abana barakizwa ku ishuri gushikaho bagiye hajya mu mwanya wo gukina baci baza gusoma udusezerano twari twamaze kuronka. Abana batangura guhamwa, abana batangura kwirukanwa ndetse n'abintwaro baravyinjiramwo gushikaho abana bakubitwa abavyeyi bakabirukana. Mugabo jewe ubwanje nta bavyeyi nari mfise, natanguye kumva izo nkuru ngifise abavyeyi ariko umuvyeyi yarasigaye yaciye yapfa nkiri umwana muto nkiri mu mwaka wa 6. Hanyuma abakuru bavyumvise baravyumva, abarimu baravyumva, abadelegiteri baravyumva, baca bafata ingingo yo kwirukana abana no gutabura izo Bibiliya no kuzita mu matwarete. Rero ntibyari byoroshe nimuranje bw'ubutumwa bwiza buhavugwe, ariko igikorwa cy'Imana kirashishikara duca turizera ayo majambo y'Imana. Nta mwarimu twari bwabone, nta mukozi w'Imana, nta pasiteri, nta n'ishengero dushobora gusengeramo, ntajyo twari bwabone. Mugabo twizeye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Tuja duhera ko twari dufise umwana twasigaranywe, uwo mwana twasigaranywe n'umuvyeyi yaragwaye ibisigo kuko twari mu muryango uraguza. Ibisigo byari byaramugiriye nabi, byaramutegeka impuzu yambare kamutegeka imitaka yifuka. Tuja turakorana turabana turavuga tureka turabe bwa bubasha rero. Nta mwarimu yaturongora, tutireka tumurambiye kubiganza turabe ko uyakira. Tumaze kumurangika kubiganza mu kwizera, imwe muri cyo zivuga ziti mu izina rya Yesu turasezeye kuko izina rya Yesu ratunesheje. Yesu nashimwe kugeza n'uwo munsi uwo mwana ubu n'umutamakazi nk'uko kuwanje mu mbona iyo mpemu mbi ntigeze mugaruka kuzuye mpemu yera. Yesu nashimwe. Hayi ijambo ry'Imana rirashishikara kugeza naho bashika ku ntambo yo kuvuga ati badufunge habaye umugumuko kuko twaciye twihereza imihana tubwira abantu ubutumwa bwiza, tubasengera abagwayi, tubasengera bakira, tuturira ibihe kutwabiturira mu mihana. Hanyuma abantu bakizera, naho hari bamwe bahava bagasubira inyuma, ariko baba bamaze kubona kwitangaza vy'Imana bikoreka. Birushiriza kudufasha gukomera mu vy'Imana kuko twavuga ati ya Mana yacu dusenga twebwe ubwa mbere turi imfuvyi, barabizi neza ko atabintu byuko turakoresha vy'amareba nta babiduha. Reka dusenga Imana ko Imana yacu yumva ikora ibitangaza nk'uko izodutunga. Yesu nashimwe. Hanyuma rero turabandanya turakizwa kugeza no muri kino gihe. Rero ico gihe baradufunze turi imfuvyi kubera hariho nabandi bari bizeye bafise abavyeyi bagaca babona kuvuga ati abo baratunaniye kubitagira uko mushaka, barabatanga barafungwa, natwe baradufunga. Mugo twebwe yatwari imfuvyi hari ukuntu badufunga ku murango, ku mugoroba tukaja kuraba abana batoyi bacu.
kandi umwana mukuru yarafise imyaka 15 jewe nanje nari mfise imyaka 13 hariho abana bari bafise imyaka 4 n'uwari afise 2 abo bose barabwa na twebwe rero kuko hari hafi y'abantu b'intwaro bari batuzi yuko turi imfuvyi muga icyo badutuka bavuga ko turi vyirere turi abantu batagira indero kandi turiko tubwira abandi bana guheba ivyaha guheba gusambana guheba gutukana guheba kuboregwa ibyo byose twari babuze kugira abana bagende nk'abana b'Imana ariko ntibabishima ko abana bari kubigenza neza bavuga ngo turi mu bintu by'umugumuko turiko tugumura igihugu nuko rero cyo nshimira Imana uyu munsi nuko ijambo ry'Imana riko riravugwa ku mugaragaro riko riravugwa muri Muramvya aha nyene iwacu ubu unye nta muhana n'umurengana utabonye ko mukizwa none ijambo ry'Imana n'ubu baryemere riko riravugwa ab'intwaro barahari abasirikare baracungereye umutekano abantu bahambaye barakizwa ubu tuvuze ngo Yesu nashimwe baritabira ngo amen ariko ico gihe batubonye bakwa kudutera amabuye babonye bakubwiye ngo urumukizwa wabuzi kuri kivume uri giteterwa utagira ijambo ariko no munsi ndashima Imana kumukizwa nyakuri afise ijambo Yesu nabahezagira murakoze cyane nukuri mutubwiye ibintu bikomeye cyane turumvise muri make ukuntu ishengero ryatanguye hano imuramvya none mwotubwira abo bantu baje kubabwira ubutumwa bwiza bari bavuye hehe byagenze gute ko mwebwe twumvise baje bakababwira ivya Yesu hama mugataka mukavyakira abo bantu bo bazari imvukira za Muramvya canke barabavuye handi Yesu nashimwe ego uwo mwana aje kutubwira yambwiye ubutumwa bwiza uwo mwana ari umwana ba mu kibikira yaje ava i Bujumbura mbere yari n'umunyarwandakazi mugabe ico gihe Bujumbura ngo hari umuvyuro twe ntitwari tuzi ivyari byo ivy'imivyuro yavuga ati jaha narakubiswe aha hose murabona ngo inkuvu z'amahwa barankubita ngo bankubita banziza agakiza ngo namwe ntibabakubitaho ryambo ry'Imana ngo ntimuze muhebe nguko Yesu yavuze ngo nibabahama baba muzoba muhiriwe nibabahama bakabatuka babahora izina ryanje nguko muzoba muhiriwe nuko natwe twaje twibaza ati naho twohamwa naho twokwicwa nta na kimwe tuzoja mu ijuru kuko yatubwira ko abanyavyaha bazoja mu muriro akatubwira ko abantu bubaha Imana bakayikorera bagakora ivy'Imana igomba bazoja mu bwami bwo mu ijuru kandi Yesu ari hafi rero tujya twakira iryo jambo rivuga ko Yesu ari hafi bucaza kutujana mu ijuru nitwakora ivyo agomba bica bidutuma twizera bidutuma tugira umwete Imana ikiduha kurinduka naho badutuka naho batuvuma amata muri Muramvya bose bahuriza amatwe kuri twebwe ngo babana bivyirere icari gitaye ko twara abakobwa gusa bagaca bavuga ati niba abakobwa aho kwantuze bivyirere nta wundi byo yobikora no muhira mukuru wacu yariho mukuru wacu w'umuhungu yacavuga ngo nta bandi byo babigira ari abakobwa bo kwantuze nantuze nta numwe abijamwe ngo mugabo mwebwe kubera mutagira abavyeyi ni mwebwe mu birimo ariko rero kubw'ivyo nitwagira intege nkuko twaca dukurikira ijambo ry'Imana tukarisoma kuko twari twarusisenzano nta Bibiliya yose twari bwaronka tukayisoma amajambo y'Imana akagenda turemesha uko ijambo kurindi rubu ndanezerwa cyane iyo nshitse aha imuramvya iwacu naho batariho nkiri ubundi ahantu ibugarama mugo nshitse imuramvya nkabona umuhana wose urimo umukizwa numva mfise umunezero kuko ico gihe abantu barakijijwe kandi abakijijwe ico gihe bamwe harimo abapasitori abandi harimo abarimu ahandi harimo abantu bakora ibikorwa bitandukanye mu Kishengero baje bazanywe n'ubutumwa bumvise bwavuzwe n'abana batoya kandi ubu nico shimira Imana kandi ndanezerwa niyo mbonye umwana muto yakijijwe kandi umwana ndamukurikirana cyane kuko Imana yahavuye impa yarampaye nanje kwigisha abana batoya ndigisha abana batoya mu miga yo mu gitondo ndakunda abana cyane bari bavuga ubutumwa bwiza kuko nzi yuko bushobora gushika kure hanyuma no mu gihe twe tazoba tukiriho bukazobandanya kuko natwe bwinjiye ngaha kubera abana batoya twari batoya rero nabo bashobora kubandanya ibikorwa none biranezera cyane
nayo majambo numva no babwira kugira ngo umuntu wese yumve ko naho hoba mu bikomeye Imana yacu iratugwanirira kuko naho bagerageje kugwanya ubutumwa bwiza uno munsi buriko buravugwa ku mugaragaro. Yesu nabahezagira. Amen. Murakoze cyane turumvise ibintu bikomeye gose yuko ikintu cyagiye kibafasha kwari ijambo ry'Imana ryo ryagiye ribarongora. None mu gihe mwari ko murahamwa kandi mwarabigeme mukaba mwari n'imfuvyi mwico gihe cyo gupfungwa ubwo mugasho ko tuzi kenshi mugasho usanga hatameze neza umuntu ashobora gufatwa uko canke kuriya mwebwe ico gihe mwavyakira gute mbega ho ko mwari imfuvyi mwararonka ababagemurira Yesu nashimwe. Twebwe ico gihe turgiye mu gasho twasha dutangura kuririmba kuko twabonye Paulo na Sirangene baririmba bari mu gasho twaratangura tukaririmba abandi banyagasho bakavuga bati ni musenge y'Imana yanyu musenga ibasohore hageze ku mugoroba bakazomva bavuze ngo ni musohoke mutahe mwejo mu gitondo kwidarapo ntizibatange ngaha burya twacha tuzinduka tuza kuri iyo darapo atanu umupolisi aje kudutora kuko tuzi ko turiko duhamwa duhoga ijambo ry'Imana kandi turabahirwa. Ico gihe twarabigeme nta muhungu nta musoro yubakwa kugira ngo yegere bajya abantu sinzi ivy'Imana yari yadushize ngira ngo ari umuriro babona umuriro kuko bari bazi kata kintu c'ubupfu bo tubaza nta muhungu yubakwa kutwegera kandi nta nabahungu twari bwabone bakijijwe nitwakijijwe twibaza ngo mbega nitwakura tuzoja hehe ibyo nta byarimo twakijijwe tuvuga ngo tuzoja mu ijuru nico cyari kidufashije nayo kwiyumvira ngo turi imfuvyi tuzohava tuburi yo tuja ivyo nta byarimo nta n'ikuvyiyumvira nta n'ukuvyibaza twe twagira ati buca tuja mu ijuru nta kindi. Yesu nashimwe. Amen. Ego no turabandanya turumvise ukuntu byagenda mu gihe mwamupfunzwe none muri ico gihe ko twumvise mwagiye muca mu bibazo bitandukanye byoba byagenze gute kugira ngo abandi bakizwe mwuko guhamwa kwanyu mwuko babona mwihangana mukarinda ibyo byose byatuma byukuri novuga nti muri iki gihe abantu benshi byo bagora kuko mwarinze amagorwa menshi kwemera gupfungwa kwemera gutukwa novuga ndetse no kwinubwa mu kibano mukavyakira ico gihe ikindi kintu cyabashoboza ndetse ijambo ry'Imana mwasoma hari ikindi kintu mwoba mwacara abashoboza mwugo rugendo mwizo bikorwa mwarimwo Yesu nabahezagira. Ico gihe naho twasenga Imana uko twashishikara kuja muri rya shengero rya kera rya dini twahozemo twabatejwemo ya Gatolika iryo twashishikara kurisengeramo umupadiri umwe arubahuka aravuga ijambo ry'Imana aravuga ngo aba bantu ngo mubarabe neza ngo batuka umuvyeyi wacu ngo bavuga ngo Bikira Mariya ngo ni maraya twebwe ivyo ntavyo twigeze tuvuga n'umunsi n'umwe turavuga ati uyu muntu abesha ari padiri akatubeshera ahantu ntidusubira kuhasengera tuca twumva ko hari abantu bavuga nk'ivyo tuvuga baturangira ahantu mu Nyakarago ti hari ishengero mushobora kwinjiramo bafise izo Bibiliya mufise ati niho basengera dufata urugendo rwo kuva ngaho Imurambya twafatira ibarabara ryose kuva Imurambya gushika hari ahantu mu Nyakarago Ibugarama tugaca twinjiriraho kandi iryo barabara ryose twagenda turirimba ya ndirimbo ijana 49 ndavuga ngo itegereje umusaraba. Iyo ndirimbo twagenda turayiririmba n'izindi ndirimbo twari kutumaze kumenya tugashikayo hanyuma tukumva ijambo ry'Imana bagasoma Bibiliya twumva bimeze neza. Ico gihe twagiyeyo tumaze kujaho nka kabiri ce gatatu twaciye duhuriyeho n'abandi bantu bavuga ubwo butumwa naho batari bwakitwe neza mugabo bari abantu bameze babaporoti ariko rero ibishinga ntaye byagiye kuboneka bavuze ngo babonye ahantu twicaye ngo hari umuco mwinshi cyane dusohotse baca badukunda baratugumbira turanezerwa turarosa tuzoha dusengera mu nyuma tugaca dufata tukava ngaho Imurambya tukaja gusengera mu Kibogoye. Ico gihe kubera twari imfuvyi rero harasigara umuntu acunza abana batoya twebwe tugaca tugenda n'abandi rero twari twigishije
bemeye ko tujyana nabo batari benshi twari abakobwa 5 nuko rero ijambo ry'Imana tuca tuguma turyumva uko n'abandi baca barumva ati aba bantu ntibaborerwa ntibanywa inzoga hari baporoti bakinywa inzoga ati ntibaborerwa ntibanywa inzoga ntibasambana ariko abantu tugiye naho bavuga ijambo ry'Imana twasanze bakibikora mugabo nabo nyene harageze igihe haza umuvyuro baravuga bati ibintu nitwovyemera ko twobana n'abantu banywa inzoga tugakorana ibikorwa tukaririmbana tumaze kwifatanya nabo abo bantu bakora ivyo bagomba gukizwa neza baca barava muri iryo shengero natwe tuca turareka gufatanya nabo tuca tujana nabo rero ubutumwa bushishikara kugwira tuza turaronka abantu bazatubwira ijambo ry'Imana hanyuma dukomera gutyo n'abandi rero barahava barumva ubwo butumwa bwiza nabo nyene ababwumvise muri izo ntara nabo nyene barashikirwa no guhamwa nabo nyene barafungwa barakubitwa barashinga n'imisi yo guturirwa muri ico gihe twe ntitwarimwo twebwe twataye ino nabo barabandi twari dufatanije bari bashatse gukizwa neza hanyuma twe tuguma muri ako gakiza ariko mbere n'uwatwigishije yahavuye n'agaheba mugabo twebwe nitwaravye ngo ugera agahebye kuko ico twakuriye twari tumaze kukibona ko ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya kandi Imana izoshitsa ivyo yavuze kandi Imana itabesha icatugiye ko Imana itabesha twahagazeko nico gitangaza cyo gusengera abagwaye tugaturira ibigirwamana mu mihana tukavuga uti mu izina rya Yesu abadayimoni bagaca biruka rero turafata intara turava ngaha tugafata za Rusaka kuza kuvuga ubutumwa bwiza dusengera abantu badukurikira tubasengera bamwe bagahava bagaca baza hamaze kuboneka ibusekero bakaja gusengera hari ibusekero ijambo ry'Imana rikwira muri intara gutyo naho ritari riguriye cyane ariko no munsi riragwiriye ico dusengera gusa tubona umenga ni mu gahimbo ariko Imana idufashe kugira ngo izoduhe isozera ryiza. Murakoze cyane Yesu abahezagire hama twagomba nyene n'ubu kubandanya tubabaza ibibazo bitari bike twumvise ko mwatanguye kumenya izina rya Yesu ari undi mwana mugenzi wanyu ari babwiye mwico gihe nta muvuga butumwa yari bwashike mu karere mwari mutumbereyemwo none havuye bigenda gute kugira ngo muronke abavuga butumwa baza kubafasha kugira ngo ishengero rishinge imizi hano imuramvya ico gihe mbere no mu kubatizwa ico gihe twarabonye abandi twabona abantu benshi baza kuturaba bavuga ngo abo bakobwa bimurambya bameze gute bakava hirya no hino baba Bujumbura baba Gitega n'abava handi bakaza kuturaba hanyuma haboneka umuntu umwe yarakijijwe yavuka ahibugarama ari Bujumbura aravuga ati twebwe mu ishengero ry'iwacu ni muze ndabereka aho muzoja kubatizwa kuko mwebwe ntawo bima amazi mwarahawe mwemu yera tuca tugenda mu ishengero nyamuntu yasengera mu ishengero rya Fekabo ahantu mu Nyakabiga niyo twabatijwe tumaze kubatizwa tuca tugarukino ko nitwize n'igice batubwiye ntawo kwima amazi abahawe mwemu yera bahengera umunsi wo kubatizwa baca badushiramwo turabatizwa hanyuma turaduga turagaruka dushishikara kuvuga ubutumwa bwiza ico gihe rero kugira ngo haboneke umuvuga butumwa twagiye mu nzu y'uwo muntu umwe yari yasohotse muri rya shengero twatangura hariya mu Kibogoye kuko twari twabonye twifatanya nabo ko bavuga ibyo tubona muri Bibiliya babonye rero bakiborerwa bakinywa duke imitobiraye n'ibindi baca baravuga ati twe natwe kugeza ubu ntidusubira kugumana nabo turaririmbana tugasenga ngo turakijijwe harimo imborerwa harimo abasambanyi basambana mu ijoro harimo abakora ibyaha umupasiteri wacu aravuga ati nimumvire mu bantu mwere bakunyononera ishengero hanyuma rero baca barasohoka hari umuvuga umuntu umwe yari umuririmbyi yari havuye amuvuga butumwa yitwa Buruno yari arasohoka asengera mu nzu iwe natwe twaca tuva ino imurambya tukaja gusengera hamwe nabo bantu bavuye muri iryo shengero kwa Buruno hanyuma hacaboneka umuvuga butumwa avuka ibusekera yitwa Jiridi nawe nyene acaravyumva ko ari abakobwa bimurambya bakijijwe bubaha Imana basenga Imana igakora ibitangaza hanyuma rero acaraza kuturaba ahimurambya amaze kuja kuturaba yaciye abigenda abibwira pasiteri Samuel wo kuntahangwa yari pasiteri wa mbere
Pasiteri Samuel wo kuntahangwa wa mbere acaraza ico gihe acaraza kuturondera ino muhira ahimuramvya aje kuturondera asanga turi hariya kwa wa muntu twasengera mu nziwe. Hanyuma rero aca dusigira ubukarato bw'amasezerano twe ntiyadukubise ijisho bene uwo muvuga butumwa yitwa Giriti. Baciye baza kuturaba hariya nyene hariya ku Kavumu. Bagiye kuturabayo basanga twamaze kuza twaciye mu zindi nzira. Mugabo baca bashishika badukurikirana kubera bari basize agakarato k'amasezerano baragashwiragiza mu bantu. Hanyuma rero baca batangura kuza gusaba ikibanza Muramvya atari abantu hano bakijijwe badafise aho basengera. Rero niko kuza gusaba ikibanza muri Muramvya barabiyamiriza barabankira bati abo bantu ni bamwe n'amapolitiki ni mujane hariya buje sinzigere bagiye babahaye ikibanza muri Bukeye hari Ibusekera mu 83 niho babantu bo mu nzu baca bavayo turarutangwa rero kuja kwinjirira Ibusekera. Yego niko byagenze kugira ngo tubone umuvuga butumwa nuko byagenze kuko abo basohotse hariya twarabwirana ijambo ry'Imana umuntu aryumva muri Bibiliya akarisoma. Uwo yari umukuru w'abaririmbyi yavuye aho hantu yari umuntu Imana yari yaragize neza nabo nyene yaravyumva neza kandi yaradukuriye twe twari bato. Hanyuma rero agasoma ijambo ry'Imana abantu dushishikara kubasengera abantu bagakira abantu bakizwa. Ariko mu guhamwa rero cyane ugira ngo bikare gose rero haci abo basohowe mwabo bantu basohotse mwabo bantu nabo nyene baca bakuririza bakavuga yuko abantu arabagararije kuko bavuye bavurunze iryo shengero. Rero ishengero rica rivuga uko riva mu nzu risharija Ibusekera niko byagenze. Murakoze cyane Yesu abahezagire. Twumvise kandi muri mu Ntahe mwadushingiye mwavuze ko mwari mu muhari w'ingendanyi ico gihe musenga mukavugisha pure mwarabona ko by'ukuri muri make mutahinduka, ariko mumaze kwizera izina y'umwami Yesu ibintu bice bigenda bihinduka. Nirihe tandukaniro wobwira bari ko baratwumviriza ku muntu amaze gukizwa n'utarakizwa? Yesu nabahezagire. Umuntu amaze gukizwa n'utarakizwa hari itandukaniro kuko twe tumaze gukizwa twaciye tubona yuko Imana basenga twasenga kera ntiyishura twavuga mwaramutse dawe twese ariko wamenga bitwarwa n'umuyaga ntacyo twasubira kuvyumvira ko mu nyuma. Ariko tumaze kuwumva Yesu amaze gushika mu mitima yacu twamusenga nka umenga turamubona mu kwizera. Tumusavye ibintu twavuga ati duhibi turakeneye ibimana tugirire neza tukaza tubonera tugiriye neza tuvuze Imana dutabare muri iki gihe tukabona Imana iciye ibikora. Aho Imana yacu niho yagaragaye uko ari Imana yumva. Tumaze kwizera tugasenga Imana igakora ivyo bitangaza tutari bwigere tubona ari uko tubibwiwe tugaca twizera. Aho ari itandukaniro ry'umuntu ubaha Imana n'utayubaha kuko umuntu atarakizwa iyo asenze arasenga akadondagura bijya akabahejeje nta vyizigiragira ati bya bindi nasenga bizogaruka. Oyaye arasenga gusa kuko ati ubundi umukristo ejo rero nagira icyago nzoja ku mupfumu ejo ninagira ingorane nzoja hari uwumbona kandi ngaruke nzangi ivyo rero kuko nta nkurikizi yavyo babona. Mugabo twebwe tumaze umuntu amaze kumenya Imana itandukaniro utaramenya Imana n'uyizi. Uwamenye Imana asenza aramenya ati iyi Mana yacu naho no yinyegera ndazi ko ataho no yinyegera ico no kura cyose iyo kibona. Rero nuko itandukaniro ryavyo nuko umuntu yubaha Imana afise ivyizige ati naho no upfuye umunsi ndazi ko nzoja mu ijuru. Ariko umunyavyaha ntiyigera amenya ati naho no upfuye umunsi nzoja mu muriro. Yamaze ati mu ijuru nahabo bose naje nzoja mu ijuru. None aba bose Imana izobaheba babone ko bibaza. Mugabo twebwe turazi yuko umunyavyaha atazobona Imana. Murakoze Yesu abahezagire. Hanyuma nubwo twagomba kubabaza kandi mwihweje uyu munsi abantu bakizwe uyu munsi canke mwishengero rya ukaraba ukuntu mwebwe mwari mufise ukwihangana mu bibazo no mu byabagora ugacuraba n'uyu munsi ni ikihe mwobwira ugwaruka gwa none canke n'abantu bariko baraja mu nzira y'agakiza muri iki gihe? Yesu nabahezagire. Abantu b'uyu munsi iyo bakijijwe bakizwa biyumvira kumererwa neza gusa. Bakizwa biyumvira ati jewe nokizwa ubu unye no cyangwa ipantaro nziza kuko bakizwa Imana yarabahezagiye.
bakijijwe umuntu akijijwe amwaremera akagura agapantaro keza akagura agakanzu keza akamesura usanga kayangana kuko abakijijwe mugabo bo babibona kumenga biva inyuma nibazi ko ari ubwiza bw'Imana buva imbere rero abantu b'umunsi yo bakijijwe nta n'urukundo bafise twebwe kera umuntu umwene datagwaye naho wamwumva ari Gitega wacushikaye ariko no munsi nahagwara ari nyuma y'inzu uvuga ngo nigiriye ku bikorwa byanze bababaye iby'umubiri kandi ibiboneka gusa umukobwa akijijwe ngo jewe atakera guza mu ishengero ngo ntabahungu bari abayagiye umukinyezi akijijwe akabona nta gitenge nk'icana akabamuguriye avuga ngo umukizwa wanje n'intuze induru zikarara mu nzu ariko twebwe ntikwaruko umukizwa aramenya ati ko nkijijwe abana bibana ndabona ngene bagenda n'utagira agasabuni umuntu yari akamuguriye twebwe naho twari tubaye turi imfuvyi wow haraho wahura n'umuntu akabaha ya 15 yaragura agasabuni twese uko tungana tugaca tukamesuza umwe akamesa n'undi umwe twagaca bagenda ariko ubu n'abavukana uyiguze uvuga ati ragura gwawe naho abari umukizwa ubundi bamwe bavuga ati none we wayasize utaguze sabuni rero ubunye urukundo rwaratimvye abakizwa uyu munsi kandi abigeme b'uyu munsi bavuga ngo nabonye umunsi wazontwara sinokizwa kandi naho nyene naho uyo muronka nikbaragakiza nika kandi baca baheba bakaja kujyana bagaca bavuga ngo igitenge kigezweho ibiki bigezweho ugasanga abantu naho bitwa ngo ari mishenge y'Imana ugasanga ntagakiza kari muri ariko Imana yacu no gusenga ko nyarukundo nigihe ciherezo biboneka ko ari mu gahimbo mu gahimbo ko butumwa bwiza yego buravuga mugabo kubwizera biragora abantu b'uyu munsi kwizera ati naho nkenye Imana izontabara bashaka ibintu biza ku nguvu buno nyene Yesu nadufashe murakoze cyane hari ikindi kintu mwatubwiye gikomeye cyane ko mwebwe mwabatijwe imbere ko mubatizwa mu mazi menshi mwabanje kubatizwa muri mpwemu yera ikintu uyu munsi abantu bakino gihe dukenye kuko umuntu ashaka kubatizwa akabatizwa mu mazi menshi ndetse n'ibikorwa bitari bike mwishengera akabikora ariko umubatizo wa mpwemu yera atazi n'icarico mwebwe nikihe cyabafashije kugira ngo umubatizo wa mpwemu yera mu buronke kuko turabona muri kino gihe abantu ba kino gihe nta mwete dufise wo kurondera no kwegera Imana kugira ngo turonke uwo mubatizo nikihe cyo bacarabafashije kugira ngo namwe muronke uwo mubatizo wa mpwemu yera ico gihe batubwira ati nta wima amazi wahawe mpwemu yera wacu ntiyagaragarira muri kujya kuvugishwa ngo haleluya mpwemu yera wacu yagaragarira mu bikorwa dukora niho bacavuga ati muruzuye nta wo kwima amazi wuzuye mpwemu yera kuko babona ibikorwa dukoreshwa n'Imana nayo byo kuvuga ngo turerekwa turavuga izindi ndimi ntibyari bwabemo oyaye hanyuma rero bacavuga ati mu mazi menshi muraza tubabatize tumaze kubatizwa mu mazi menshi burya muri ishengero rya Pantecote twaye kwabaye kutwakira nitwasubiye kubatizwa uko twari twabatijwe ubatizo ukwiye murakoze cyane Yesu nabahezagire none rero twagomba muha impanuro abantu barikora bakurikirana muri inzira y'agakiza muri kino gihe tugezemo muri bino bihe bya none kugira ngo dutere turangiza kino kiganiro cyacu nino ntahe Yesu nabahezagire yego abantu batwumva uyu bariko batwumviriza uyu munsi impanuro twobaha nibakire Yesu nk'umukiza wabo bahebe ibyaha bitandukanye n'ibibakora ibyiza kuko hariho inyungu no muri iki gihe umuntu aragira inyungu yakijijwe neza kuko habaho kuba umwizigirwa bakakwizigira burya kuba umwizigirwa naho ni byiza iyo ababanyi bakwizigiye avuga ati barashobora kuvuga ati naka ujya turamuzi ko ari umukizwa naho hoboneka umuntu yadabanganije naho bo kubeshera bashobora ati oya ujya ivyo ntavyashikako ukaba umwizigirwa mu mihana barakwizigira iyo ni inyungu kandi nibyo bakujeje no muhebo ukeneye warizwa keneye ubuzi neka naho uburi nyumba 10 barakwizigira bakakuzeza ibintu bugiye ujejwe ibintu naho no mwisi hajya uba wagira ibintu n'Imana
bahagira ati utumujeje azobizigama utumujeje akazi ntabituri azoja ubu naho twomujeza ibindi bintu bikomeye naho yo baramahera yo dufatira ibintu neza kuko bazi ko wakijijwe neza kandi no mu gihe kizozanaho ni inyungu ku muntu yakijijwe kuko azoja mu bwami bwo mu ijuru ntabwo babw'urupfu agira ntabwo babw'urupfu kuko abantu benshi muri no misi bahindishwa agashitsi n'urupfu niyo habonetse ingorane kanaka bakibaza ko bagira bapfe uno munsi usanga abantu twakizwa baja mu bapfumu kubera iki batinye gupfa kandi n'umupfumu bazi kwabo ariko twebwe abantu bakijijwe turazi neza ko iwacu ari mu ijuru kandi turatahura neza ko urupfu ruriho kandi atamuntu n'umwe atazopfa mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo harahiriwe abapfa bapfira mu mwami tunezererwa nuko tuvuga tuti naho twopfa uyu munsi turazi ko iwacu ari mu ijuru kuko turazi ko imbere ari heza ko ibyo Yesu yasezeranye ari byiza kandi tuzobana nawe ibihe byose ariko umunyabyaha nta byizigira afise yuzuye ubwoba icyo abonye cyose kimutera ubwoba agaca ahemuka naho yoba yamukizwa agaca usanga abantu buzuye ubwoba ugasanga aciye ahemuka nicyo gituma baca baza mu bapfumu abandi bagize ingorane bakaja mu busambanyi ngo biracitse noneho ntitukibayeho ngo bari korondera ngo ubuzima muri ibyo bintu by'ubupfu bitandukanye rero inyungu ni uko twe dufise ibyizigiro kandi tukumva dufise amahoro mu mutima nta bwoba dufise amahoro tuzi neza uti Yesu naho yuzuye umunsi azotujana mu bwami bwo mu ijuru ariko bo bafise ubwoba barazi ati bapfuye ati umuntu apfuye yibaza yuko mbere ibyo biba bihetse rero barondera bo kudafa barondera ukudafa aho kutari kwa Satani kandi bazopfa n'irya kabiri mu muri utazima bakamabazwa ibihe byose mugo twe turanezererwa umuntu wakijwe neza agira umunezero no niyagize imugora yambaza Imana ikamwishura kandi Imana yavuga n'abantu bayo akabona ivyo yasavye bibonetse asa amahoro wa wundi arakura bati none ujya yabikuye hehe ariko nuko nibatahura Imana yacu irumva nimbugize ikibazo senga Imana ureke gushira umutima kubigirwa Imana nimbugwaye senga Imana ureke gushira umutima kubapfumu nimbukenye senga Imana ureke gushira umutima kubagabo bivyigenze cyangwa kubagore bivyigenze Imana yacu ni Imana yishura nuko rero nibyo umuntu akijijwe afise ibyizigiro muri ibi bihe no mu bizoza ubudagijijwe afise ubwoba muri iki gihe kandi no mu kizoza azoja muri utazima rero abantu bakwiriye guhitamwo neza bagahitamwo akagakiza kuko agakiza karandeze karankuza kandi ubu ndavuga nti ndaramvye kuko nakijijwe mfise imyaka 13 ubu mfise imyaka 60 none novuga ngo sinaramvye hari inkumi zapfuye kandi zaragiye kuraguza hari abagabo bapfuye kandi baragiye kuraguza kandi bapfa bakenyutse ariko je ndashima Imana ko n'ubu nkiriho kandi nshima izina ryayo Imana yarandeze irandera no kugeza n'uyu munsi kuko yavuze ngo nzobaheka ndabageze mu zabukuru Yesu nashimye murakoze cyane none twagomba tubasabe mu kurangiza murangize musengerana kino gikorwa n'abazokumviriza kino gishinga ntahe Yesu nabahezagire Sinashimeka dusenge rero dusengera Imana abantu bose babumvise igishinga ntaye cyanje kugira ngo bahitemwe neza bahitagakiza kuko Satani numubeshi ntazobajana atari mu muri utazima ariko turafise Imana turafise amasezerano ku Mana yacu ku mukiza wacu Yesu Kristo yadupfiriye hanyuma katuzukira dufise ibyizigiro twe naho tuzopfa ko tuzozuka none rero mbishinga ntaye bahitemo neza bahitemo agakiza reka dusenga Imana yacu yakubahwa ugororotse turagushimiye kuko uri Imana yera Imana igororotse uri nyembabazi ugira ubuntu musukira mu izina rya Yesu Kristo turanezerewe n'agakiza waduhaye nico gituma tugomba ko nabandi Imana wo bagirira neza muri iyi misi ya nyuma muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo imitima myinshi wongere kuyigeraniriza ko abantu ubahe amaso abona neza ubahe guhitamo neza bahitamo akagakiza keza kabonekeye igorogota ku musaraba babohoke bave mu byaha bakizwe baronka amahoro urakoze mwami wacu Yesu kare uyatanga we wanesheje ubupfu Mana yo mu ijuru ukatumara ubwoba bw'urupfu nabo bene data nabo batarakumenya turagomba bahe kumenya
ko satani ari umubeshi bahitemwe agakiza keza. Urakoze Mana ugororotse n'ibindi warabikoze n'aba bantu murambye warabarokoye warabakijije ubutumwa bwaravuzwe none turakwinginze n'aba batwumva batarakwakira ubaye kukwakira kandi turavyizigiye mwami kugiye kubikora iyi ntayi izozane beshi kuri wewe izobohora imitima myinshi izobashiremo ivyizigiro ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera